Ikintu ca mbere umuntu yovuga nuko ni ukubera iki hari amashure yashizweho n'abikora ivyabo. Ni uko leta idashoboye kwigisha abana bose b'igihugu. Ico nshaka kuvuga rero, ni vyiza cane yuko abikorera ivyabo bafasha leta y'u Burundi kwigisha abana b'igihugu. Igikurikira ni ukuraba yuko aya mashuri akurikiza ivyo leta isaba kugira habe akanovera. Turazi neza yuko mu bushikiranganji bw'indero hariho igisata kijejwe kugendura amashuri. Mbega ico gisata kigendurira amashuri carakoze akazi kayo hakiri kare? Mbega ibibazo vyatanzwe mu mwaka wo cours de l'année, ico gisata co kugendura amashuri carihweje amanota ingene angana? Ico nshaka kuvuga ni uko ico kibazo kije mu mpera y'umwaka. Ivyo bateza kubimenya kare, bakaraba ingene bagorora. Ni ukwiga imvo n'imvano zatumye amashuri yo muri mairie de Bujumbura aba yanyuma. Hanyuma rero icokorwa ni uko leta y'u Burundi ifatikanije n'abajejwe kugendura amashure bokwihweza ayo manota amashuri yo muri mairie de Bujumbura abana baronse. Hanyuma bagaca hirya no hino kugira batahure igituma ayo mashuri yabaye ayanyuma. Hanyuma bace bagorora kugira umwaka uza ibintu bihinduke. Ico nshaka kuvuga, nivyo birashoboka yuko ayo mashuri afise uruhara, mugabo leta ifise uruhara runiniya. Nico gituma rero abajejwe ikibazo c'indero muri mairie ya Bujumbura n'ubushikiranganji bw'indero n'abarimu n'abavyeyi bokwicara hamwe bakiga ico kibazo, hanyuma bagatahura neza imvo n'imvano igituma baronse amanota make. Nokwibutsa yuko habaye itegeko ribuza yuko abavyeyi bariha abarimu bigisha abana babo ku mugoroba, bamwe bita cours du soir. Iyo ni ingingo yafashwe na leta. None vyotangaza ko abana baronka amanota mabi